Yesu avuze ngo ndaduze kwa data ari we so, yashaka kudufasha gutahura yuko Imana ni papa. Iyo ibi bintu utabitahura, Imana uraza ukayivugisha ngo Mana ngonye n'ubugingo, Mana giterabwoba, Mana kintu, Mana wagize ibi n'ibi n'ibi, Mana uha. Reka ndakubwire nivyo turiko turavuga ubukuru bw'Imana, turavuga ivyo yakoze, turavuga ivyo yahearije. Ariko kandi haleluya, Yesu ashimwe cyane. Iyo umwana agiye kuvugisha papa, ntatondekanye ivyo avuga, ntiyumvire ingene aza kubiformira, ntabiduza ngo abimanure, ntahindura ton yahora avuga gutya ngo cyatava ngo mono. Kanca cyane abantu bakizwe ibintu bya ibintu sinzi ahantu vuba bayitwara ukabona umuntu aracitse ikindi kintu. Reka nakubwira ikintu kimwe, nta numwe yagiye kuvugisha papa wiwe mu nzu ngo oya, uba vrai, uravyumva ukomeze, ukumerewe, uko bisa. Yesu ashimwe cyane. Dutegereza gusenga kwa kundi abandi bahambaye bamaze kugira vocabulaire, wensera amaverse ukuramwa yandu yapangura nk'amavitesi, nk'ubupangura amavitesi. Oh no, Imana ni papa. Yesu ashimwe cyane. Ni imfuvyi muvuye ngo papa, kuko ni se w'imfuvyi. Ntiyavuze ngo ni umumajoro cyangwa ngo umugenerale w'imfuvyi, oya, yavuze ko ari se w'imfuvyi n'abaki n'abapfakazi twese confondu atubera papa.